yemeye yuko yinyabije ibyo numva bariko barakwagiriza nibiki basi we wamukobwa no gutura amaso bakundokora amaso ku mugabo wiwanje zobe no imyora nka imyora hamwe buyi munira kubahane ku mugabo wiwanje nta son office ibyo navyo bije ntimugwanire ngaha reka we nyakubaho utwara no mutumba no kumyora yonze ngira umuntu sawa cyumve umugabo wiwanje urahazi wewe urahazi we no kuno mutware oya This is Sandi Umoya TV bwa modo twabwira misi yose muri umwanya rero murabona ahantu turi ahantu yita mu Buhinyuza bariko bakinira aba sinema abantu bo muri Inyishu buja rero muga twumvise yuko mu mwanya hariho kiyasho bariko baragwaniraho rero ikintu kihari reka tubanze tugere turabe ibiriko birahabera nimba ari ibintu by'abantu bakina Bamareresi bamaze imisi bari mu mabifu ya kira mwanya ubu rero tuguma turabe ikomba barimo oya cameraman ngege twende abantu bo bahumaganye yose bari muri kano karere nyene apapa keke pare cameraman mbona tubahoni ba petit vipi ni safi uri fresh abantu bari kubakina amafilime ngaha bari he muri umwanya harabo wigeze ubona yego ndabonye ndo kwanza ndogo witoguye Anera Barasadi. Kusa na Bamareresi nibi. Ego ni papa wangu. Bariko bakinira. Haja. Bandasi kwibarabara. Hari yo bande no. Tujana tugende twereke. Urahazi. Tugende shapati yawe. Peti nyaruka. Nyaruka peti yawe. Ingo. Njoo leta mkono. Yes cameraman. Twende tuangalie huko. Tunasikia kuna komba moya huko. Baringa? Peti twende huko. Baringa nyene. Okay, Sandi Umoja TV. Umva kutubashikiye baringa hariko barakinira. Mwanya rero ikatubanye twinjire turabe ivyo bariko baragira nimba arizo beef nimba arizo ngumi byose turabimenya mu mwanya. Come on. Peti yangu. Ni he. Sawa. Sandi Umoja TV. Turashitse hahandi bari. Marabona ivyo barimo. Marabona ivyo barimo abantu bacu. Cameraman reka twinjire turabe ibintu barimo. Nimba arizo beef barimo canke nimba ari resi baye bakina muga byose tubimenye muri no mwanya. Let's go. Cameraman. Oya bro. Vipi man? Niaye bro. Oya bro. Braza vipi? Huyo ni ndaya. Kwanza umviriza mutubise gato. Braza. Bro. Tuongee kidogo kwanza. Umviriza wewe wachuzana na makamera ngaho kugira ona braza. Tuongee kidogo man. X-ray. Basi tuongee kidogo basi. Tuongee kidogo basi. Kandi urazi ko dusinze dukora. Iki kibazo kije ubunyene. Baza ko nava ndabyihangana. Umvirize cyo kibazo ndibaza urabona ariko bro. Oya twe. None ninde yakubyibuze ngapfu. Oya twari tujye kubatemberera nyene bisanzwe ishubuja. Inyishu buja. Wewe uri ndaya wewe kandi umviriza. Ndakubwiye ati rero Basi
none bite bro umviriza bro batuvugane basi tuvugane naze ngabumvikane kwanza ni sawa oya mbise kuri amakamera nyuma ni sawa nini ni bon ego ni bon nani ubona ko neza none tumeyo muri ko mufiki none nga tuko dufiki uyo mungu yarane indacarahunga rero uyu munsi na umugore wahe ne nacu tutunga turi babiri turi babiri X-ray umepiga mimba ya watu none vyo byagenze gute mugabe ivyo yose nakubwiye ndi mutware nawe bumara ko tukinana nga sinzanze ndi mutware nga tubumvikanishe basi urahazi wewe nico gituma ndiko ndakubaza sivyo uriko bro sorry reka tubaye tuvugane n'aba gato sivyo none oya banza nibiki kwanza mwe muje muvaye kwanza ayo makamera yanyu oya twe twatuze kubaza ibikubire ko none umuntu anatabara akabaza ibintu biriko biraba abantu naho tworemo murahaze bo muza kutabara mwebwe ivyo byose basi bwira umutware ega ntubone nawe je ndiko ndakina basi bugana n'umutware basi kuri no mutumba sivyo nako ndakubaza none X-ray muzinanye gute ko je sanzwe nzi afise umugore sivyo kandi ze turakurana sivyo none wewe kuvuga yuko inda ari yiwiwe raba ingene ndingana none uno musi ne uza kubivuga mu bantu kutari bwagiye uza ngana n'umusi warimo ariko mu cyamaka ariko arabesha mwatwore murahazi mwebwe ndikombesha mubiki umukobwa urazi ni mushiki wawe cyankuye muhira ngingo ndakwereka umuhungu yamuteye inda aha rero uvuga ibindi bihe by'iwavyo ubutware naza ngeke kidogo njoo basi tuongee kidogo bro X-ray tuko umepiga mimba achana na huyo ni malaya usani zada zo mukamenge X-ray umepiga mimba mugambe X-ray nimba warateye inda urashaka kuvyemera none umviriza Jeffis umugore wanje kila muntu wese arabizi kandi je ndi umuntu yubashwe nga mu gihugu umvya uyo birashika kandi urazi ko abagabo rimwe na rimwe bari havya ahantu mukamenge X-ray turazi abantu bamba basare nka mwebwe cameraman mukina amafilme ko ibintu by'ibisanga nyene wemera ko nawe winyabije ivyo biraba ku muntu w'umugabo ivyo birashika rero umviriza jenda kumena jewe harabagabo ni hapana usipige jiwe basi umva basi urumva ujya yemeye ko yinyabije none igatuma ugondoze basi okay X-ray jenda za kwitabira mu komine X-ray yenda urayemeye ya wapi yari nyabije X-ray yabitubwiye none umviriza wapi na wapi uyo malaya wewe woko malaya twari kumwe umutware wikuvyumva gute bivuga yuko je nuko imana ndinda ibintu nk'ibi biko birabera ngaha muri quartier utwara ugasanga ni induru ibiki wewe uri ngaha wewe bibona gute bo urabona mu bisanzwe kwanza je no mudada ndamujya umuhari urumva ni kubera abona twambaye gutya nyene tuko turakora tuko turakina ibi by'cinema acabona nyene ko umuntu atajambo bafise sivyo ariko kandi akibagira yuko ahahagaze ni ku mutumba aho ndongonye urubyumva sino hakana kuko X-ray ntiyera si umumarayika kandi n'uyu nyene sinoca nemera ivyambwiye kuko si bibiliya ntabwo ari amajambo y'Imana kuko urumva gusa icyo nishaka kumenya nga niko ndababwira batuze bambwire sivyo atari ko genda akoresha igipolisi kuko ndabirekurira n'amategeko none atavyemeye naze none ngaho kumenya X-ray njoo bana njoo reka rero vuye ijambo nk'umukobwa afise ubwenge vuga ivyo ushaka kuvuga numve okay sawa urabizi wari umaze imisi unkwepa sivyo rero naguhize yamaze imisi ndagwiga ndakubura uyu munsi rero nagusanze ngaha ndakubwira ati simva ngaha none ko biro byahakorera naho nzi kandi yaguma nkwepa ambwira amasega agenda nkamubura jona twavuganiye rabi telefone yawe urabine ko ari mu nimero zanje wapi na wapi oya nagwateye kubo sikro urabona abakobwa bo mukamenge ngene bameze none murazi twahuriye mose murahazi mwebwe none mugabo urubanza abashinga ntahe bararuca batigeze bahaba sivyo iyo convocation yazanye nitwovyanga ko ni convocation ayivuze ariko nturayibona sivyo ariko twemere kuyifise none iyo convocation yoyo uzobumviza se umushinga nahe nkatwe ico kibazo nitwo kivugana nyuma kigahera nakumvirize mushinga nahe atakumvirize
uyu X-ray yemeye ko yinyabije urumva mugabo natubwiza ukuri amabihe wewe nabonye kuri umumenyesha makuru yego ariko je nashaka ndamubaze X-ray nk'abantu babaga yemeye yuko yinyabije ivyo numva bariko barakwagiriza nibiki basi wewe wamukora no gutura amaso no gutura amaso kunokora amaso ku mugabo wiwanje zobe no imyora nka imyora hamwe buyi munira kubahane ku mugabo wiwanje nta sano ufise ivyo navyo ntimugwanire ngaha reka we nyakubaho utwara no mutumba no kumyora nzoyagira umuntu sawa cyumve umugabo wiwanje urahazi wewe urahazi we no kuno mutware oya mureke induru rero je ndakoresha igipolisi ndabibasabye mutware fata ingingo ibintu birere kuri no mutima wiwawe je ndakoresha igipolisi ndabahamagara fata ingingo n'umutware ibi bintu je ndabihagarara ugira kubitira umugore mu rugo rwiwe oya jaye umungu mazimisi ndamuhira none muranditse hoho turanditse nimba uri kumwe muzana mugwira mu bakane uri muranditswe ko tuzi abantu baryamana baterana inda bubakanye kandi ivyo bintu ntavyo ntahura kuko umugabo n'umugore baranditswe byara wabanditswe ni nyuma y'amategeko tabyemeye mugendere wanje nawe mutware urabizi none bamutera ingorane nanje ndi ngaha singira ico mvuze none ikibazo gihari bari basanzwe bakundanye ikindi kibazo afise umugore uyu bandikanye muri komine none wumva ingorane ziri namahera yaguhaye wewe namahera yaguhaye sangara yariye ndaki urariye amahera y'ibiki nyene inoti nyene namahera yaguhaye oya nashonje ndagwati je tori dushonje wacu nangira tubuze uravyumva hamwe no gigituriye cuye ndakubwira ati wewe uyu munsi je njyama ngaha je simva ngana kubwira ego umunsi turayo tuyibana basi ingorane intango z'ingorane zavuye he twumvise yuko ari inda tuvuze ko ari inda mugabo urazi ko ufise umugore afise undi mugore wundi gusa yovanga mu rupango tugikorera akazi je nico mbona mu cyamake wateye urupango rw'abandi wateye urupango rw'abandi bari gupfuma nuwe yabigize naye mazi imisi ndamubura Mbona twi ari infraction ya violation ya domicile. Bro, tuongee kwanza kidogo. Umviza je ubuna mwanya. Tuongee kidogo. Uje na mwanya. Tuongee kidogo. Tuongee kidogo. Oya. Umviriza jenga yuke bamaze kugenda. Mutware. Tuvugane gato. Uyo ni ndaya. Mbona ujya ni ndaya gusa yuvanga mu rupango. Kandi we nagumye ndakubwira ati Ewe. Twe urumva twe twumvise twari ngaho twego turatembera ngaho. Cyo twumva yuko ngaha hari ahantu bariko barashwana. Tuvuga ati tujye turaba ko ari twatari bya bintu byo ku marezo sosiyo bamanze bisi bavuga mugabo dusanze ari izi nduru nyene none bo vyagenze uti uko vyagenze nuko nyene ariko namwe bimagiza amakosa kuza mutatubye na gato twari kubabwira kandi jewe naramaze gukora indirimbo mukuru w'igihugu avuga ati ashima nyina ma sinema nyene ari ku gwego muce muzi uko nyene bace babibona kuri rezo sosiyo oya nibisanzwe turashaka kubimarira nahana ni babandi nyene aba ni babakobwa usanga ni babandi bo mu Kamenge bajya bo kwipave hajya chef ikibazo naho gumuvuga ngo ni babandi bo kwipave sivyo uyibuke yuko icamaze kuba ikibazo hajya hariyo kajya kantu iki ni kibazo nk'umuntu w'umugabo rero kugira iki kibazo kibanze gihere wanze umbwira ingene ndabigenza hanyuma tuce tubandanya dukora ibyo tugayo turakora nabo bantu ariko mwagize amakosa oya nta kibazo mwagize amakosa umviriza kandi aho nagashisha ko icyo ni gikashi umviriza wewe nk'umutware basira ingene ubigira ni kukavinga tubandanya nakazi ega disi nabyanse ingorane hari nkube afise indani nini biboneka ko hari ibintu hari umukorera ariko utagikora ubimvugize ukuri iyo convocation iso iyo convocation tegeza kwita nimugwa Cameraman, twende man. Ni fire. Sandi umoya TV bakurikirana Sandi umoya TV mwawoye no muri ahantu wahagomaye wahapfira. Ebana nyumba 10. Do quartier.
Do quartier. Do quartier. Ewa mnatufukuza. Mnatufukuza. Ewa poa basi. Ewa urakungena utatura ivyo bintu. Okay. Bakunzi basandi Umaya TV murabona nta coroshe. Niyo siratwishe kabisa. Ewa tubane dukwikirana ibiganiro bya Sandi Umaya TV no mwanya turaza kugaruka turabe ko nyumba 10 ico iyo ngorane ya itatu yose yaheze ariko turahaswe ndakisi. Cameraman tubuje ba